Mwaramutse ejo bundi wasangije audio y'umu professeur Libera Ntibashira kandi aho yavuze ku bijanye n'amatora yavuze kuri vyinshi ariko agace nasanze narasimvye nagavuce yavuze ku bintu bijanye n'amatora mu Burundi ahere kuri ico nuvuta definition ya politique nuko abona amatora ico agomba kumara anyagihugu kubera kiri important nibaje ku iyo section ishiramo ni minota 2 gusa yose nahisemo kugira ngo bibe cohérent hanyuma mu nyuma yarasubira afata intervention aravuga ku bindi bijanye n'ivyo muri map Burundi nabo bakorana bo bariko barakora nico gituma nagize ino yindi video kugira ngo nshiremo iyo éclaircissement ntushobora kwedita video amaje gupublishinga ngo nshiremo igice cyasimbutse ariko kandi n'ibibindi bishasha nibaza ko vyari important gutahura surtout ku munsi turavugana ico kogwa kugira ngo Uburundi bushobore kogorora reka rero twumvirize ico gice ca mbere. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nakurikiye reka mpere kuri no kwita préambule Uburundi uno musi ntiburi muri situation no kwita ari normal. Hanyuma rero abarundi d'ailleurs twese b'abanyapolitike cyangwa abanyapolitike umenga dufata Uburundi ko buri muri situation normale. Ntuze comportement zacu les décisions dufata tuzifata nk'uko Burundi buri muri situation normale. Shaka kuvuga iki? Shaka kuvuga ingorane ziri mu Burundi no musi ndabivuga mu gifaransa, c'est pour moi c'est une crise grave multidimensionnelle ngira mbere ni kai ni commande aho uno musi abarundi bari mu gihugu batagira ikintu na kimwe. Ivyo mwese murabikurikirana ivyo mubona hanyuma rero Landry yabikishijemwo mu bindi bihugu reka mfate mu Bufaransa ejo bundi igihe Ubufaransa bwategwa abafaransa bose baba bari muri mouvance ba muri opposition bagiye hamwe kugira bakingira abafaransa n'Ubufaransa. Ariko twebwe abarundi muraraba muharure ama space aba biratunanira cyane kumva ko Uburundi bwatewe. Uburundi uno musi ijya situation anormal navuze nuko bwatewe nande nta kubica kure umugambi uri ku butegetsi bwasambuye ibintu byose kuva bugishika. Muribuka indege irego umukuru w'igihugu niyo ya mbere bariye, amasoko yose arasha, uno musi nta uzi piromani, ubwicanyi burabandanse. Bo nkuko ndabivuze mu nyuma hariho intervention yakoze navuga muri make nka mezo point atubwira ko hari ibintu bariko barakora. Nibaza ko Libera Ntibashira kandi kumbure ntwara nk'umwanya ushobora kuzomutumira kugira ngo atubwire neza ivyo barimo hanyuma kumbure mushobora kumwibariza ibibazo abasanzwe mukurikirana neza platform n'ibintu abapolitike mu mundi bariko barakora. Ariko pour l'instant iyi video nja kugira ngo fiya kumbure mu mwanya munini wo kuvuga menshi. Ok, merci beaucoup encore une fois. Nagamere kuri Jean-Claude Dorere yandengeye akarimbi muri map Burundi buhire. D'abord ni map Burundi buhire. Buhire c'est vraiment un mot très très important kuri kwizina ryacu. Muri map Burundi buhire ni jewe ndumuvugizi. Nta narimwe mfata ijambo ndo map Burundi buhire ntavuze vaste rassemblement. Ibi murashobora kubiraba mu nyandiko zacu zose. Kandi navuze neza yuko hari biriko birakogwa, hari vyakozwe dans le sens yo kuja hamwe. Donc aho bakosora nyaba ntahuye nabi. Ni cyambere icya kabiri Jean-Claude Dorere nahereje mvuga un projet commun nise gushayira Uburundi.
nagira nuzeye n'insiste là-dessus gushayura Burundi s'abarundi bari hanze gusa n'abarundi bari mu gihugu kandi les premières victimes du système n'abadede barimo bijya biswi by'ingona byose birimo nta gutandukanya rero uko navuze yuko les défis sont énormes izo défis n'abarundi bose bari mu gihugu abahunze batezwa kumva yuko hageze ku Burundi bushayuko ikindi ku banyapolitike baha umwanya navuze ko kandi ibintu byumvikana dushaka inyishu yihuta hanyuma rero muri politike les stratégies nizo zituma kenshi abanyapolitike badahuza kuko les stratégies ziratandukanye en fait nuzeye muri map je vais assumer mes responsabilités de porte-parole de map Burundi buhire hari ibikorwa bitavugwa j'ai détaillé ibimvuze igihe nafatwa umwanya muremure muri izo stratégie rero ibanga ni ikintu gikomeye hari ibikorwa bitavugwa nabakiri umugani ndi inge nakuze numva iwacu nakuze bavuga sinabisubiramo naho ngira na uwumva yumvise hanyuma rero mvuzeye nagira ndangize vraiment c'était une mise au point nta kintu agomba kugarukako une mise au point je synthétise abanyapolitike bizigire sabana barabona ingorane ziri mu gihugu kandi bateza kuba en phase avec le peuple ikindi ntuze mu karere ibi biramaze kuba Museveni murabagenda ashitse ku butegetsi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda murabagenda bashitse ku butegetsi muri Kongo Kabila pe murazi nuzeye ngena ashitse ku butegetsi ibiriko bira muri karere nivyo mukurikira le Burundi ne fera pas exception on ne fera pas un copier-coller mugabo il y a des modèles qu'on doit des exemples qu'on pourrait disons qui pourraient nous faciliter le travail ngira ngo nabivuze dans un langage un peu codé mugabo wumva rumva mu ncamake en fait abo numvirije benshi tuvuga bimwe mais peut-être de façon différente ariko c'est très très important hari bikorwa bitubakirirwa ku space ku réseaux sociaux je suis désolé pour cela et twebwe muri map Burundi buhire n'abandi tuyaga le travail j'ai parlé de projet commun il y a des projets communs mais il faut des stratégies quand même je dirais responsables et hanyuma effectivement ce projet commun tezo kwiteza imbere ariko harimo abarundi bari mu gihugu n'abahunze kugira amahoro. Urakoze cyane nta byinshi nzanongera ko kuri aya majambo. Sawa nibaza ko ari ivyo nkuko nabibemereye kumbure nzorondera umwanya mwiza kurondera iganiro cimbitse amasaha kumbure no kuzo yavugana ko umengo amasaha rafa passe abantu bari domvye ko kumbura abantu bari muri Amerika na Canada canke Amerika du Nord en général twabibagiye nzoraba ubutaha kumbure nzorubanze ndabe time zones ingena amasaha panze hirya no hino ndabe amasaha yo bari mu gatondo canke ku mugoroba canke ku murango kuri majorité ya territoire tuziga ko abarundi muri Afrika muri Europe no muri Amerika du Nord. Sawa rero n'umugabo musumiza amasitosubira. Bye bye.